Nitekana umunezero ntangere vy'ugusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 benshi mu Barundi baramaze kunyuruzwa, abandi baraborejwe gufa mu iperereza, abandi nabo batabarizwa bagira ngo bicwe. Muri abo batabarijwe ivyabo bikomeye harimwo n'uwahoze ari umujenerali akomeye cyane muri ubu butegetsi ariwe Alain Guillaume Bunyoni, kuko amakuru adushikira nuko igihe yafatwa yitanze avuye ku mukuru w'umutumba kumubone Alain Guillaume Bunyoni yoba yararondeye bamwe mu baharanira agateka kazina muntu kugira ngo bamuvuganire abarundi bamenye ko afashwe atari yicwa. Inama itegura icwa rya Bunyoni yo yari yamaze gukogwa ndetse kandi bari banavyemeje, ariko aho bishiriwa habona namwe mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu Alain Guillaume Bunyoni yarafashwe arapfungwa. Muri ivyo mu mayeri iperereza ryari riko rirakoresha ico gihe hari ukuvuga ko Alain Guillaume Bunyoni ageze mu gihugu ca Zambia hunga, ahubwo aza kubandaniza mu gihugu ca Afrika y'Epfo, mu nyuma akabandaniriza gusaba ubuhungiro mu bihugu vyo ku mugabane wa Buraya canke se muri Amerika y'ubumanuko. Rero ni vyinshi vyashizwe ahabona cane na bamwe mu bari mu kwa k'ubutegetsi bavuga ko abanyuruzwa n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Ivyo bikagaragara mu mavideo yagiye yarashigwa habona ndetse n'amaudio cane bamwe bakavuga ko ivyo vyagiye biraca ku mbogo zigisha ugwanko. Ivyo vyaturutse ku majwi ya Jacques Bigirimana ariko avuga ko abantu bavuga babanyurujwe muri mwishirahamwe rya rirongwe na Pacifique Ninahazwe ry'agateka kazina muntu ngo baba ari abantu barondera visa zo kuja mu gihugu ca Pays des Bas. Muri ayo majwi Jacques Bigirimana yavuze ko yaraherutse kumenya ishiramwe ryo muri Pays des Bas rikorana na Pacifique Ninahazwe, maze ngo bagahamagara abashaka kuja hanze kari igihugu co mu karere babanza kubacishamwe imbere yo kubarungika muri ico gihugu co ku mugabane wa Buraya. Jacques Bigirimana ngo yavuze ko uwo barungitse baca bamusaba kunuma hama bagatangaza ko yanyurujwe n'iperereza ry'u Burundi. Ikimenyetso gikomeye kubwo yatanze muri ayo majwi ngo ningene hari abantu bagandagurwa hanyuma atanakanya kaciye bakaba bafise ifoto y'ikiziga. Bigirimana navuze ko hariho amafaranga amashirahamwe n'agateka kazina muntu aronka ku muntu wese arungitswe muri ivyo bihugu. Nkuko bigenda rero mu nkuru z'amarimentanya ngo Bigirimana ntigeze atanga izina na rimwe ry'uwo yobazi ari muri Pays des Bas mubo amashirahamwe n'agateka kazina muntu yerekanye ko banyurujwe. Abumvise ayo majwi bibajije ko ari inkuru nshasha, ngo ntibamenye ko ayo majambo yavuzwe imyaka 9 iheze mu mwaka w'ibihumbi 2017 mu ntumbero yo gucafuza isekeza ndondeza kubera amatohoza atanezera ibiro vy'umukuru w'igihugu yariko arakogwa ndetse agashigwa ahabona. Muti rero niki cari catumye ico gihe ubutegetsi bwifatira mu gahanga amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu harimwo n'ishirahamwe ndondeza rifise isekeza murantunge, ishirahamwe Focode rifise isekeza ndondeza. Igihe Jacques Bigirimana avuga ayo majambo isekeza ndondeza ryari ko ritohoza kunyuzwa ry'umushinga amateka Oscar Ntasano. Ndondeza ico gihe yerekanye ko Honorable Oscar Ntasano yanyurujwe n'iperereza ryo ku kirimba kwa President Nkurunziza, mu gihe umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yari akora ibishoboka vyose ngo yerekane ko Honorable Oscar Ntasano yanyurujwe n'uwitwa Lambert Bitangimana, kandi ko uwamunyuruje yaciye yiba imodoka ya Ntasano maze ageze mu masanganzira ya Muyinga aca akora isanganya ryamwishe. Aho rero niho Ndondeza yerekanye ibindi. Ico gihe Pacifique Ninahazwe yarerekanye ko Lambert Bitangimana yakoreye iperereza ryo ku kirimba kwa Nkurunziza, mbere yaramaze kurungikwa gukorera mu bihugu nka Kenya n'Ubuganda, aho yicishije bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ico gihe kandi Ndondeza yarerekanye Lambert Bitangimana atishwe n'isanganya ry'imodoka, ahubwo ko yafatiwe mu hoteli Ngozi hanyuma iperereza rija kumwica. Ico gihe kandi amafoto yagiye habona y'ikiziga ca Lambert Bitangimana, ikiziga cabonekana neza ko yanigishijwe umugozi.
iyo foto ngo yoba iri mu vyababaje cane ibiro vy'umukuru w'igihugu, akaba ari navyo yatumye Jacques Bigirimana avuga ko Focode ngiro nk'amafoto y'abantu bagiheza kwicwa. Imyaka 9 iraheze rero iperereza ritavuze iyo ryashize Honorable Oscar Ntasano. Imyaka 9 iraheze igipolisi kiterekanye ikiziga ca Lambert Bitangimana kandi arico cari cemeje ko yapfiriye mu isanganya ry'imodoka Oscar Ntasano. Imodoka yarabonetse ariko ikiziga bavuga nticigeze gihabwa umuryango. Ico gihe igipolisi canse ko umuryango ubona ko Lambert Bitangimana yanizwe. Ngo niyo mpamvu ya makuru yatangajwe n'ishiramwe Focode riharanira agateka kazina muntu ico gihe yababaje ubutegetsi. Perezida Oscar Ntasano yari umunywanyi akomeye cyane wa CNDD-FDD nk'uko bizwi. Uyu ari mu bantu bashigikiye n'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, mbere yaragerageje guhanura abafronderi. Abafronderi tukabibutsa ko ari abategetsi babarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko batemeye ivy'ikiringo ca gatatu c'umwisi Petero Nkurunziza. Oscar Ntasano rwose yari umugwizatunga yafashe umugambwe. Uyu yari yarabaye umukenguza amateka wa CNDD-FDD kuva mwaka wa 2005 gushika mwaka wa 2010, hama aba umushinga amateka kuva mwaka wa 2010 gushika mwaka wa 2015. Ndetse saho vyagarukiye kuko ari umugenza akomeye wa Reveriano Ndikuriyo. Ngo vyari bigoye kwemanga ko umuntu nk'uyo yonyuruzwa n'ubutegetsi akorera. Ngo niyo mpamvu bari bubatse inkuru yubakiye kuri Lambert Bitangimana nk'uwashatse kwiba ubutunzi bwa Oscar Ntasano. Ico gihe Ndondeza yo yerekanye ko Honorable Oscar Ntasano yaraherutse gutsindira isoko rikomeye abakuru bari bahahamiye. Oni yari yahisemwo gupanga ihoteli Nonara Beach ngibe ibiro vy'intumwa ya Oni Jamari Benomari. Amasezerano yavuga ko azoje ararihwa amadolari 50,000 ku kwezi. Ico gihe yari hafi miliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi. Uyu munsi ho vyo bindi. Abategetsi bakomeye nka President Nkurunziza na General Bunyoni bariko bagwanira iyo contrat. Ntasano yasinye mu ibanga atabimenyesheje CNDD-FDD. Bimaze kumenyekana rero harakozwe vyinshi byo gutera ubwoba Honorable Ntasano, vyose ariko ntaco vyahinduye. Niho yacanyuruzwa n'iperereza rya Nkurunziza mu gitondo c'igenekerezo 17 Ndamukiza umwaka wa 2017 hakoreshejwe umutego wa Lambert Bitangimana yari yigize umurundi abahanze ashaka gukota itongo rya Ntasano. Honorable Ntasano nyirujwe yitavye telefone ya Lambert Bitangimana. Ubu Bitangimana nawe yaciye yicwa iminsi 3 gusa kuko kugenekerezo ya 20 Ndamukiza umwaka wa 2017 aribwo yishwe. Yazize ko yari yamenyekaniye ko kumbura yari guhava amena ibanga. Iperereza rya Nkurunziza rero ico gihe rimaze kubona ko ritagira inyishu ku matohoza ya Ndondeza, ryahisemwo kwambika ibara no gucafuza isekeza Ndondeza. Niho havuye iyo audio ya Jacques Bigirimana benshi bacumva uyu munsi bakibaza ko ari nshasha. Hari kandi n'ibindi vyagiye biraja habona kuko muri iyi minsi hari n'ibindi biganiro vyo gutuka no gucafuza ishiramwe Focode ndetse na Pacifique Ninahazwe n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bikorwa n'intumwa ngo za President Ndayishimiye. Si kindi ivyo biganiro bivako nukuvuga ko nubu hari ibintu bikomeye bamaze iminsi bashira habona, harimwo amakuru y'abasuda b'u Burundi muri Kongo, ivyabaye muri Kambaze, amafaranga y'umurengera akoreshwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu, iturirwa gisoko nkuru ya Ngozi, imigendanire y'abatwara igihugu na FDLR ndetse n'ibindi. Kubera ko ngo President Ndayishimiye atagira inyishu kuri bino bibazo vyose, ngo yahisemwo gukoresha abahinga mu gutukana aho kwishura yahisemwo ibitusi. Igitangaje n'ingene atacigwa mu biro vy'umukuru w'igihugu bigera bakura muri iyo nyifato. Igihe cose bambitse bara amashiramwe aranira agateka kazina muntu aho gucika intege baca bagwiza gushira habona ibinyegezwa. Igihe cose rero baronkeye kubankisha ku barundi babacafuza ngo hakurikiye nyabuna ko baronka abakunzi benshi ngo ribakomeze nabo bazobandanya ibanga bahamagariwe. Tuvuye kuri ibi vyavuzwe ku rupfu rw'umushinga amateka Oscar Ntasano, hari ivyo benshi bagiye baragaruka ko cane ko benshi bagomba kuzirikana impembo abakoreshwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD baronka. Hari inkuru yigeze gushirwa habona kuvyashikiye umusore Edgar yahorejejwe kuniga abantu mu iperereza ry'u Burundi. Vyari bimaze gushikira abandi benshi cyane bemeye gukorera ubutegetsi mu bikorwa vyo kwica canke kwicisha abarundi bene wabo. Nkuko rero
hari inkuru duhejeje kubageza ko reka tubibutse bamwe mu baronse bene ubwo bushimwe butangwa n'abo bategetsi bihebeye. Reka dutangurire mu mwaka w'2013. Muri rusange mu mwaka w'2013 intwazangabo mu iperereza Major Jean Bosco Nsabimana batazira Maregosi yaguye Nairobi muri Kenya, atanumwe amunezwa inyuma y'amezi 4 gusa akoreshejwe mu guturira isoko nkuru ya Bujumbura. Yagiye atanze intahe iyoba yahawe ishano mu gihe ariko asangira n'abajenari babiri mu kirabo iwabo w'abantu Cumisa Adolphe Nshimiyimana. Muri Nyakanga hari kugenekerezo ya 30 mwaka w'2015 umukozi w'iperereza Filimini Ngendakuriyo yararashwe mu kinama ukwezi kumwe gusa akoreshejwe mu kurasa Petero Karaveri Mbonimpa umukuru wa APRODH. Imisi mike imbere yo kwicwa famili yari yarungikiye ubutumwa Mutama Mbonimpa aho yari ku Musegi Brussels mu Bubirigi amutabaza ko mufasha guhunga kubera yabona ko agira yicwe n'iperereza ngo ntazavuge abamutumye kurasa Mbonimpa. Famili yari yabonetse mu kurasa bari mu myerekano y'umwaka w'2015 no mu yicwa ry'umusirikare Korporali Ephraim Atungimana yishwa zira ko yariko akingira bari mu myerekano. Kwigenekerezo ya 11 myandagaro umwaka w'2016 Abeli Ahishake yaranyurujwe mu Kamenge inyuma y'imisi 10 akoreshejwe mu nyuruzwa ry'umumenyesha makuru wa Iwacu Yohani Bigirimana. Ivyago vyaberi vyaje amaze kumenyekana kari we yahamagaye Jean Bigirimana ngo bahurire Bugarama maze acafatwa n'iperereza. Abeli nawe yahavuye ahamagagwa n'uwo bari bakoranye amabi menshi Olivier Nibitanga yahoze atwara iperereza imuramvya, ndetse abanabura amatari mu Rutana yamusavye ko bahurira i Bujumbura. Abeli agenda n'ubwoba bwinshi uko yavyicuze niko vyagenze. Imyaka igiye kuba 10 atagakuru kiwe. Imbere ya Abeli yari yarakoreshejwe mu gufata abatari bake batavuga rumwe na CNDD-FDD kandi yongera rungikwe mahama mu Rwanda gusuma urusaku. Inyuma y'umwaka w'2016 haravuzwe umukozi w'iperereza yarakomeye cyane witwa Nduwayezu yiciwe n'iperereza ry'u Burundi muri Kongo kugira ngo ntazamena amabanga yarazi. Nduwayezu niwe yararongoye ibikorwa byo kwigisha ibya gisirikari imbonera kure muri Kiribaundezi aho yari nk'icegera cya Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Mu nyuma cyane mu mwaka w'2015 na 2016 Nduwayezu yarakoreshejwe mu nyuruzwa ry'abantu benshi cyane mu gihugu cyose. Impembo yiwe ntiyatevye gucika, kwicwa nabi cyane nabo bakoreye nabo yakoreye. Uwomenya amazina yose Nduwayezu akagira n'agafoto kiwe byobishira muri commentaire cyangwa se akabidushikiriza. Kwigenekerezo ya 22 ndamukiza umwaka w'2017 Ramberi Bitangimana yaragandagwanizwe n'abakozi b'iperereza bamufatiye mu hoteli Ngozi nyuma y'imisi 2 gusa akoreshejwe mu nyuruzwa rya Honorable Oscar Ntasano. Ramberi Bitangimana nkuko twabigarutse ko yigize umurundi ari mu buruhuko yavuga ko aba muri Canada abesha Ntasano ko ashaka kumugura itongo yarafise kwitanganyika kuko yamuzindukanye igitondo ca kare kwigenekerezo ya 20 mukiza umwaka w'2017 gaje kumwereka ryatongo. Guhera ico gihe Ntasano ntarasubira kuboneka. Ramberi Bitangimana yari umukozi w'iperereza ryo kukirimba kwa President Nkurunziza, yari yararungitswe mu bihugu vyinshi mu karere kandi henshi yarihaye bara mu kwicisha abarundi bahunze akoranye n'abapolisi b'ivyo bihugu yaha mahera. Ramberi yahumiwe nuko yamenyekanye kari we yahamagaye Oscar Ntasano gutya bahora bamukoresha baramuhinduka bamwica nabi cyane n'ikiziga baranka kugiha umuryango. Kwigenekerezo ya 25 rusaba umwaka w'2017 imbonera kure Emiaro Izimana Rakiza batazira Musaga na Edi Nduwimana zaranyurujwe na Brigadier Jonas Ndabirinde yakora mu iperereza ryo kukirimba kwa President Nkurunziza. Musaga na Edi bari barakoze amarorerwa mu kwicisha bahoze mu myerekano ku Musaga, nabo bishwe bagirizwa ko baba barateye grenade izindi mbonera kure 3 zo ku Musaga bari basharikanye cyane mu vyibuko kayi ku Musaga mu mafaranga bakura mu rudandazwa rw'ibitoro vy'amagendo n'ubundi bubisha bari basangiye. Kwigenekerezo ya 22 nzero umwaka w'2018 Jean Pierre Kobwimana yaranyujwe n'intwazangabo mu iperereza Joseph Mathias batazira Kazungu. Ni inyuma y'imisi 3 gusa akoreshejwe kwinyuruzwa ry'umupolisi Jean Berikimasi Nyabenda. Uyu mupolisi yazize ibikorwa byo kugurisha amafaranga ku basirikare
gushika byo kugurisha amafaranga ku basirikare akabaka inyungu y'umurengera ivyo bita kumena amaso, ariko hakaba hari ibihangange mu butegetsi byari bikeneye kumutwara urwo rudandazwa be n'amahera atari make. Jean Pierre amaze kumenyekana, abamutumye bateguye kumufata ngo ntazavuga ibyabaye. Ababonye bwa nyuma Jean Pierre yari mu modoka ya Kazunga aje kumusaka, agenda amutwaye ibikoresho by'akazi byahawe iperereza, kuva ubwo nta kayambukiwe. Si ibyo gusa, kuko ku igenekerezo ya 5 Rusama umwaka wa 2019 imbonerakure Jean Marie Ndihokubwayo yo mu Kagwema mu ntara ya Bubanza yahahora yaranyurujwe n'abakozi b'iperereza. Iyo mbonerakure yari yarahoze ikorera iperereza muri ako gace, ariko igeraho yumvira arambiwe n'ukwama iriko yiruka ku bantu no kubarementaniriza. Nyuma y'amezi 5 ihagaritse ivyo bikorwa, imbonerakure Jean Marie Ndihokubwayo yatumwe ko n'izindi mbonerakure 3 zahoze zirongoye yahoze irongoye mu bikorwa vy'iperereza nyene. Izo mbonerakure zamenyesheje ko atumwe kugura n'abakuru. Yagize aragenda aho bumvikanye, haza imodoka ya voiture Toyota ifise ibiyo bitabona, abona abo yahoze arongoye abari bo bayimusunikiramwo ku nguvu, araboroga buragitabara. Kuva ubwo nawe ntagakurukiwe. Saho bigarukira gusa, kuko vyabandanije no mu myaka yakurikiye. Kwigenekerezo ya 27 Gitugutu umwaka wa 2019 Emmanuel Ndamwizigiye batazira Masheme yaranyurujwe n'abakozi b'iperereza mu Kamenge. Uyu Masheme yahoze ari umukozi wa RPA umwaka wa 2015 acinjira gukorera iperereza. Abakoresha biwe bahavuye bamukeka ko yoba yarasubiriye kuvugana na Alexis Ndwije yari yarigeze kumubera umuyobozi muri RPA, niko kumunyuruza izuba riva, nawe abagiye uko. Nkuko hari amakuru yagiye habona muri Mukakaro umwaka wa 2021, Christian Dizier batazira Baleze yarafashwe n'abasirikare bamukuye ku kirabo Calvados mu gisagara ca Bujumbura. Baleze n'umugwiza atunga yava mu Kirundo, yakoranye ibikomeye n'iperereza mu gutoteza abagwanije ikiringo ca 3 ca Nkurunziza. Bamwe mu bafatishije rero nta uzi irengero ryabo. Baleze nawe kuva afashwe n'abakozi b'iperereza rya gisirikare gushika ubu nta gakuru kiwe. Uyu yazize isoko ry'ivyuma vya Regideso yari yapfuye na General de Brigade Jules Ndihokubwayo serukiro ubu ngubu igihugu mu gihugu cy'u Buganda mu gihe yagendanira President Nkuru Ndayishimiye Murantunge. Ubu rero akaba ari uburorero buke cyane bw'abantu bakoreshwa amabi n'ubutegetsi, impembo yabo kukaba kubica nabi. Ni mu myaka iheze imbonerakure zitari nke zaragiye ziricwa, zagerezwa ko zari zejeje gutera amagrenade, nyinshi muri zo zicwa ngo ntizivuga bazitumye nabo bakoranye. Ayo mabi yose nta matohoza yigeze yakorwa ko benshi uko bisha abandi nabi niko nabo bishwe cyane atankurikizi nimwe. Bamwe ku munota wa nyuma bagerageza gutabaza abo batoteje bagasanga ntaco bagishoboye kubakiza. Abandi bamaze kwicwa, bamwe nyene batoteje nibo basigara baratabarira imiryango, mu gihe imiryango yabisigarira hamwe nabo bahoze basangira ububisha bibaza ngo nabagenzi. Ubwo nta cigwa ngo twokuramo hano. Burya abo umuntu yiyumvira ko yoshobora kunyuruzwa iminsi 2 gusa yijije kunyuruza mugenzi we, yokubaka kunyuruza mugenzi we. Bigenda gute ngo umuntu akorere abantu azi ko bazomuhemba kumwica bakongera bagasigara barahama umugore n'abana asize? Ico ni ikibazo nawe udukurikiye woronderera inyishu yacu. Harandi makuru menshi rero turiko turabategura tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere. Hari inkuru idasanzwe turiko dutegura ku bijanye n'ibara ry'igitoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi, nayo turaza kuyibageza ko. Ni byinshi biriko biravugwa ijya nino cyane mu gisata ca politike, agati akazina mu ndetse n'ibindi byinshi bigezwe ko ntuze gucikanwa n'amakuru n'ibiganiro vyiza tubategurira. Numpuza TV rero Imana bazagaye mu bikorwa vya misi yose muri ko murakora, amakuru n'ibiganiro vyacu birabandanya.